Nk'uko twayaze ivyerekeye itangazo ry'umugwi CVR ryemeza yuko habayeho nyabwoko ryakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo irindwi na kabiri, nashaka nsubire kwibutsa yuko uwo mugwi ivyo wakoze hari ivyo watohoje, kandi ntihagire uwuzoheza anyumva canke atwumva nabi ngo turakana yuko ata mabi canke ubwicanyi bwakorewe abarundi, bwahekuye abahutu canke bwahekuye abatutsi. Si ivyo tuvuga, muga tugira tuti ivyabaye nibitohozwe mu bwitonzi, kandi bitohozwe ata kintu basize inyuma, kandi ata muntu n'umwe banse kumviriza. Hanyuma ico twibaza nuko CVR iyo utaba umugwi warungitswe kwemeza yuko habayeho nyabwoko ry'abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo irindwi na kabiri, uwo mugwi wari kwitonda ugatohoza ivyabaye mu biringo bindi, hanyuma ivyo batohoje bakabishingura bakabishira ahantu, bakiha umwanya wo kuvyiga ku buryo bw'uko umunsi urizina bazoshikiriza bati ngaha ico twemeza nuko muri 65 habaye igitero ahanaka, hanyuma hishwe banaka, bishwe na banaka bivuye ku nyigisho canke kuri iki, 72 gutyo, 88 gutyo, 93 gutyo, 2008 gutyo. Mbere bakanasaba yuko banabandanya kugira ngo bamenye ivyabaye kuva mu 2015 kugeza mu vyerekeye ibihumbi 2020. Hanyuma ikindi twashaka kwibutsa nuko bahinga bagize amatohoza, bagize ivyo bandika bitari bike ku vyerekeye ihonyabwoko, si ibikoresho, si ubwinshi, si umwanya abicanyi bakoresheje wemeza yuko, werekana yuko habaye ihonyabwoko. Abantu barashobora gupfa ari benshi cane, bakicwa ari benshi cane, mugabo ntivyemezwe yuko ari ihonyabwoko. Ni nkuko abantu bashobora kwicwa ari bakenya, mugabo bikemezwa yuko ari ihonyabwoko. Iki caha c'ihonyabwoko igituma bacitondera nuko haba hariho intumbero y'ukurandurana n'imizi abantu bari mu mugwi werekeye ubwoko runaka. Ibi rero biratangaje ngene umugwi umwe urimwo abantu 10 na bangahe, higanjemwo abahutu, abahutu ataraba ari bo bose ari abahutu bamwe bamwe bajejwe amabanga ya leta, abahutu bamwe bamwe tuzi yuko bahagaze ku vyiyumviro cane bikwiragizwa n'umugambwe CNDD-FDD, kugeza naho bamwe bamwe badahengeshanya gukoresha imvugo ibibugwanko hamwe n'imvugo ihakana yuko ahandi habaye ihonyabwoko. Natonga akarorero nk'ivyo Gerard Ndabirabe na Nyabenda Pascal bandika mu mwaka wa 2016 batangaza yuko mu gihugu c'u Rwanda atahonyabwoko ryakorewe abatutsi byabayeho. Hanyuma rero muri ico gihe biragoye gutahura ngene abantu baba bagize akagwi kamwe bikwegerako bakaza kwerekana yuko ari bo canke ababo bishwe. Ni nk'ubu jewe uwo mico gikorwa, hanyuma nkaza nkavuga yuko igihe cose amabi yagiye akorwa mu gihugu c'u Burundi atawundi muntu yagandaguwe atari umututsi. Ivyo nta gaciro vyoheza ngo bigire, ivyo nta gaciro vyoheza ngo bironke, nta muntu yaba umurundi canke uwahandi yoheza ngo avyemere. Hanyuma rero abajejwe kwemera yuko habaye ihonyabwoko saba ari bo bose. Turavye muri kahise aho habaye ihonyabwoko, nka ihonyabwoko ryakorewe abo mu gice ca Armenia, bakicwa nabo mu gihugu ca Turikiya, hari mu myaka y'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo itatu na kangahe. Muri ico gihe ni umugwi udasanzwe w'amatohoza wa ONU washoboye gukora amatohoza, uravyemeza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo umunani na gatanu. Inyuma yaho amanama na cane cane ibihugu vya rutura bizi ingaruka, bizi ivyerekeye ihonyabwoko, vyaragiye biremera biti birya bintu vyabaye n'ihonyabwoko. Gutyo nyene ihonyabwoko
byakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 byemejwe biciye mu bice bibiri nyamukuru, ingingo y'inama nkuru y'umutekano ya ONU hamwe n'isentare mpuzamakungu yari ishashe Arusha, ariyo mbere yaciye urubanza rwa mbere baciriye uwitwa Jean Paul Akayesu, bakamwegeka ko icaha cyo kuba yarakoze ihonyabwoko mu gihugu cy'u Rwanda arikorera abatutsi. Gutyo nyene amasentare niyo yemeje yuko mu gihugu ca Camboge habaye ihonyabwoko. Hanyuma muri rusangi twashaka kuvuga yuko abemeza yuko habaye ihonyabwoko ni bande? Ni inama nkuru y'abakuru b'ibihugu canke abaserukira amareta y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, canke inama nkuru y'umutekano bita Conseil de sécurité des Nations Unies, canke amasentare mpuzamakungu aheze igihe ariko araca urubanza akavuga ati turiko turaraba ivyakozwe, ivyabaye, ivyakoze na naka na naka na naka, tuvyise ihonyabwoko. Si umuntu rero avyuka ngo ni kubera yuko babimutumye canke avyiyumvira canke hari abashaka gushimisha ngo aheze ngo yemeze yuko hari ihonyabwoko. Ibi rero abariko barakora kino gikorwa bari bakwiye kwibuka yuko muri iki gihe bategezwa kugenza buhoro, hanyuma bagaheba ingendo twama dukunda kubona mu batari bake mu bajejwe amabanga muri CNDD-FDD, aho bakora nk'uko umengo nibo babaye aba mbere kandi babaye aba nyuma mu gihugu cy'u Burundi, bimwe bita Alpha na Omega, ukamenga imbere yaho nta bandi bantu bariho, ukamenga inyuma yabo nta bantu bandi bazoshobora kuza gukora ico gikorwa. Uno musi Petero Karaveri ndayicariye, naho bomuhindurira amabanga canke akagira ikibazo gituma atabandanya ico gikorwa, igikorwa cyo kumenya ukuri no kunwanisha abarundi cotegezwa kubandanya. Areke rero guca mu canzo aja kwita ibintu atatohoje, arindire biha umwanya begeranye ivyo bashoboye kuronka, hanyuma bazorondere n'umwanya w'uko abantu bashobora no kubiharira. Ya magufa haboneka abahinga mpuzamakungu baze bayapime, bamenye bati uyu muntu ivyo arivyo byose turiko turabiraba yari umuntu yanganuko, uwo muntu yishwe iki gihe, uwo muntu turiko turabiraba yoba yishishijwe ibikoresho ibi n'ibi, hanyuma habe n'ikiringo cyo gusubira kwandika vyose kugira ngo tuzoronke icegeranyo, tuzoronke ikivuga kimwe kimwe cyabaye, aho cyabereye, abagikoze n'abagikorewe. Uko ni kukuri abarundi bakeneye, uko ni kukuri n'amakungu akurikirana ibiba mu Burundi akeneye.